Onzi ba Kazoza FM ijwi ryo kugwiza umwimbu kaze cyane mu kiganiro itegeko. Daniel Alex Mugisha niwe muri kumwe mwasuye kubana nkuko mubanzazwe mumenyereye muri kino kiganiro. Sindi jenyere muri studio uno munsi turafise kandi iteka ryo gutegwa twasuye gutegwa n'umuhinga mu mategeko. Eka atangure asubira kandi kwidondora. Ego nitwa Maître Hervé Barutwanayo komanda umushingwa manza ndi muri cabinet y'abashingwa manza yitwa cabinet apa nkabandi muri cyo bita nabonyene conseil supérieur de magistrature ubu ndabivuga. Yego twongiye gusubira kumukeza kandi kuri ico gikorwa gikomeye uzokorera igihugu. Yego murakoze cyane mu iterambere rero ry'igihugu iyo ririko riragaragara harajamo amashira hamwe mpuzamakungu aza gushira ibikorwa byayo muri ico gihugu. Mu Burundi rero biraba ariko kandi birafise amategeko bikurikiza kugira ibintu bigende neza vyemegwe ari shira hamwe mpuzamakungu rije gukorera hano. Rero ikibazo ca mbere no ca ndakubaza, abantu baragirukiye barumvise ko rije, mbega kugira igihugu cemere ko iryo shira hamwe ribanza kuza gukorera hano, turayazi menshi rikoreshe abanyagihugu hano, riba rifise iki gicisungiki kugira iryo shiramwe rishobore kuza gicare ngaha? Ego ahanini uravuze yuko kugira ngo ishira hamwe rize gukora muri ico gihugu hariho ingendo nyinshi zishobora gufata. Ingendo zishobora gufata mu bisanzwe kuri uze gukora mu kindi gihugu mu bisanzwe uragico bita enregistrement. Enregistrement ni ukuyandikisha muri ico gihugu giye gukoreramo. Hanyuma sinzi yuko tugitangura ndazi beko cha kuri micro tugeze kuvugana akantu gatoyi. Hanyuma turabwana yuko ari akantu bakunda gukoresha bita apostille. Apostille na kantu bakunda gukoresha bakagakoresha ahanini iyo ari nka enact yakorewe hanze nk'akarorero ngira nsimbize mvuge ikindi kintu jeke nk'ubugeni canke nk'akarorero ivyerekeye imanza ziba zaracitse nk'akarorero amashiramwe ashaka kuza gukora mu gihugu. Burya ikintu cose kivugwa kagifise iteko gikomokako nuko yo apostille nako ndavuga ko niyo nibaza ngira tuganireko. Apostille ahanini ni usanga muri ariho convention y'Ilahe yabaye le 5 octobre 1961. Yo convention ya y'Ilahe ahanini bari bagerageje bashaka kugerageza kukorosha kugira ngo ibikorwa byose bikoregwa inyuma y'igihugu kugira bije mu kindi gihugu be bifise ico no kwita uburemere bw'amategeko. Rero muri ubwo buremere bw'amategeko rero uravyo convention y'Ilahe gushika muri kino gihe ntihenze arimo ibihugu 145. Muri ivyo bihugu 145 igihugu kimwe cyose kigenda kikemeza mu mategeko yacu yuko ceme yuko bazozashaka ayo ma apostille. Apostille tugaca tuvuga yuko ari igikumu mpuzamakungu vyemeza ayo mashira hamwe kubaho kwayo no nibikorwa vyayo. Ego en fait ahanini nico bita les tampons canke ico bita amanotation. Iyo uvuze tampon mu gifaransa ni gikumu, ama annotation naho no ni vyerekeye na ma signature aba yemewe muri legalisation kugira ngo ico kintu kibeho. Rero mu majambo atomo imeze gute nuko abantu bakwiye gutahura yuko iyo uri kwisi ntuburi wenyene nturi mwizinga. Bisigura yuko iyo ari gikorwa ugira ukore canke iyo ari urupapuro ugira urubike mu kindi gihugu urinda gushaka ico bita les annotations, urinda gushaka ico bita authentification yemewe. Arico gituma babishize muri ico ni codification yabaye. Rero nkundire nagandagwa nk'akarorero nk'ubu uye muri kino gihugu cy'u Burundi nk'iyo dukeneye nko kumenya nk'akarorero yuko ari nk'ishira hamwe risanzwe riri mu kindi gihugu rigira ryugurwe mu gihugu cacu cy'u Burundi nk'akarorero. Birasaba yuko turi muri radio ijeje kugwiza umwimbo hariho ibintu bitandukanye byereke impapuro zigenga iryo shira hamwe. Muri iryo shira hamwe ahanini barashaka ama annotation n'amatampo au niveau international. Nayo matampo rero ashitsana mu gihugu cy'u Burundi aca baregalize amwe araca kwa notaire ayandi agaca muri ministère de la Relations Extérieures hama kugira ngo babone yuko turonse ishira hamwe ry'ukurije kuko ikintu gitebwa n'igiki nuko burya rega nta muntu atokwaduka akavuga ati jana nkora nkakara muri Angola ati muri Angola ati ico munahora nkora niki kintu kazana impapuro ninguko umuntu yovuga ati ndafise urubanza rushaka kwa gwaracize ati urwo rubanza rwacikiye nko muri Benin ugasanga karati ndazanye ikintu ati mvuye muri Costa Rica
rero kugira ngo ico kintu cemegwe birasa ko kigira ibintu cyo no kwita uburemere juridique ubwo remere rero juridique rero nibwo rero bita apostille annotation tampon rero byemewe n'amategeko rero nkavuga nti burya ico mpora nkundira kino kiganiro nuko abenegiwe baratwumviriza bumva yuko naho turi mu Burundi iyo hariho ibikorwa bitandukanye bigira bishike biba bivuye hanze biza bifise impapuro imbere ko bikorwa rero izo mpapuro nizo zica zerekana iryo shira hamwe abo bantu ubwo bugeni iyo administration biba byaraciyemwo ahanini ibihugu bikunda kubikoresha cyane ngirane tuba biri mu rudandazwa mpuzamakungu niho rero ukunda kubona cyane izo apostille zikora aho bari hama authentification y'ama document rero nicoye hanyuma bon nice naco nagira nampanure cyane kuko uriko uraraba mu gihugu cacu c'u Burundi kenshi yishira hamwe rije gukorera ino ari kintu mpora mbona abantu badakunda kumenya nuko kenshi baravuga bati iyo uje gutanguza societe ngo camwe ADB mpora ntangara cyane iyo mbonye ishiramwe riba ryaravutse riba risanzwe rikora ribanje guca muri ADB kuko ishiramwe riba ryaravutse riba risanzwe rikora rirafise ico no kwita indi structure juridique ishobora gucamwo kugira ngo ikore ibikorwa byayo mu gihugu un certain moment ni indi structure juridique ifo kabantu bacumva hanyuma ikindi kintu nkunda kwibaza ni kintu bahora bita nk'akarorero kukingira ibikorwa canke ibintu by'amaboko umuntu yabarakoze iyo hageze kubikingira urashira ko authentification yemewe mu bihugu mpuzamakungu ukayatwara mu bushikiranganje bwerekeye ubudandaje n'amahinguriro aro barabita ico bita la protection du droit d'auteur et des droits voisins rero nico kintu gisigura yuko mu gihe hari gikorwa warabakoreye ko mu kindi gihugu nk'akaronka Swaziland ugasanga ni gikorwa c'amaboko canke citeka wakoze ico gikorwa kibakije gukorerwa mu gihugu cacu c'u Burundi ukabuje washize ko ivyerekeye amateko yose asaba niyo apostille uko bivugwa niyo convention ya Vienne hanyuma ugaca bitwara ukabiprotege mu gihugu c'u Burundi ugaca bikoresha rero vyerekana yuko ikintu ciwawe nta muntu azoza kugisubiramo ariko gituma mvuga nti mu busanzwe nibaza ko urudoteko amategeko ego turavuga ko twayigita ariko dukwiye kuja mu rudandazwa ruhanitse urudandazwa ruhanitse ni urudandazwa ukoresha impapuro zerekana ko ugiye gukora hanyuma muri ico gukateza no gukingira ivyo buri kurakora umuntu rero mbwayo ca yibatsa nibaza ko no kwaza ibibazo bibiri cyane kibazo no ca yibaza ati ni bande bashira ko ivyo bikumu ni ibikumu speciale by'ico gihugu kuko ikibazo ca kabiri aha mu Burundi navuze nti mwiterambere igihugu gira ririmo rirakira mu ntangamarara rirakira amashira hamwe abavuye hanze ariko natwe turagenda gushira amashira hamwe hanze y'igihugu baradu undongozi zacu ziraduhamagarira gushira amashira hamwe hanze y'igihugu umuntu rero yoca yibaza ati ivyo bidodo iwabo babikurahe ngahi wacu niyo nashaka gushingisha hamwe hanze nkayo tumaze kubona amaze gushingisha amashira hamwe yabo hanze ivyo bidodo nzobikurahe ni bandi babishirako ku buryo nshobora kugitwara hari bakavuga bati authentique bagashirako view ikintu cambere nagira mbare abantu uravye la convention de Vienne ushaka unafate no mu byerekeye ibi twita no gutanga uburenganzira bwita procuration gusa utavuze n'ibintu birakuri abantu bumva ikintu gito cyane niho byoroha nk'akarokiro utange nka procuration canke ishira hamwe rishobore kugira ubwa mbere urabanza ugaca ko bita umunotera ari muri ico gihugu usanzwe uriko uranguramwo imigambi ico cyo cambere hanyuma umunotera arashifise uburenganzira bwo gushaka izo bita amapostille kuko ibihugu kandi ikintu ntari navuze nuko échange y'amapostille iba hagati y'ibihugu byateye ku masezerano ya Vienne hanyuma rero umuntu uteraje kubikora aca agenda muri ambassade yacu y'u Burundi iri muri ico gihugu bagaca bashaka ko ajya anotation n'amatampon wavayo ugaca uza ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi ugacuca muco bita uraca kwa notaire ngaha ay ariko ugaca mu uco bita mu bushikiranganje bw'imigenderanire aho bita muri service du protocole bagashira ko izo ayo makashe yose rero nkavuga ni procedure atari nto kuko procedure ubanza guca kwa notaire mu gihugu urimo ugaca muri ambassade
wava muri ambassade ugashaka muri kino gihugu ugaca raso section no kwa notaire urumva yuko ari amakashe menshi cyane hanyuma kandi hakaba harimo ivyo bidodo byerekana nico bituma mvuga nti nibikorwa vyiteka uri kurakora kandi nibikorwa byerekana yuko je ntange nk'akarono ko ngeze imisi ganda bikoramo nkabibona hari amashamwe mpuzamakungu ariko araza gukora hano mu gihugu cacu c'u Burundi ugasanga aje nk'akarorero aje gukora nko mu bisata byerekeye nk'ibi energie solaire ku gihugu cacu c'u Burundi ngishobore kwemera nk'akarico bita donc ministère sectoriel yemera ikavuga iti jewe ndemeye ko iryo shira hamwe nk'akarorero bivuye nko muri Israel yuko ari shira hamwe risanzwe rikora ko kino gikorwa impapuro zifise n'umugambi ufise ari umugambi wemewe rero ikikurikira ama procedure yose do igashira ko amatampon ku mpapuro administratif office rero iyo maze kwemerwa bigashika hano niho rero umuntu uracabona akayirima ico kintu icarico rero mvuga namavuga nti mu byerekeye by'imigenderanire y'ibihugu no mu byerekeye ibikorwa hariho une procedure administrative egi ikorwa kirahari ako procedure administrative tezo ko hone nyene ivyo nibaza ko bihari kugira twageze kumva muri kahise nibaza ko n'ubu bihari abantu baza bavuga bati turafise ishira hamwe ni mpuzamakungu ugasanga yitwa izina ry'icongereza rimeze ukuntu ivyo bidodo ivyo bindi ugasanga wewe ntugize n'umutima wo kuja kubibaza imbere yuko muja gukorana wewe rero kubera yitwa ikizina c'icongereza kimeze ukuntu kandi urumva gitesa kinateye ubwoba ukavuga ati aba bantu vraiment bararenze kuko bazi peut-être rafise amafaranga mva mahanga baranaguze n'ikintu c'ikimodoka kinini yabagiramo ico kintu kuravuga nico ikintu gize imisi gikorwa muri kino gihe nugira nagira mpamagarire abene giukura bagitahure burya ari ibintu bisigaye bitoye muri kino gihe umuntu araza nivyo akakuzanira izina mpuzamakungu kanaka ugasa nugemera iruhande ikintu akwicisha n'igiki afite ico bita site internet afite ico bita ama page yose arekuwe LinkedIn Facebook Twitter byose abifise rero ayo ma page yose amaze kuyaronka nibiki ukibaza ati wa muntu araje naho haje igisuma angira peut-être je nibaza yuko ari n'ababikorera ngaho ugasanga afise ikidodo gusa gushiriye ko ikintu afise uruntu gurudoda gushirira ko ukabona umenga ruremewe kandi ico kidodo by'ukuri kita jewe iyaba nuko ikiganiro kigoye nuko atabategetsi b'igihugu bari kuri dushoboye kuganira neza gusumba jewe ahubwo ico no hamagara abategetsi imbere yuko wakira umuntu azana impapuro zose bafise ziriko izo post ku gihugu cacu c'u Burundi ciragiza ama ratification ivyo bihugu haje ari niho wakira honye n'umuntu umuntu numwakira ngo nuko aja ari umuntu umwakira kubera aje afise impapuro zimugenga hanyuma ntaza gukangisha byindi byose ko turavuga ega ni naho wamusanga bavuga bati imigambi yapfuye imigambi ifa ko wahuye n'abatari bo bamwe urabitangwa na ba escrow ukasanga ibarira kugwanya no mbwa nti burya iki kintu ico bifasha gushaka ico bitareza postille gifasha gukingira imigambi iba iri hagati y'ibihugu imigambi y'ukuri kugira ngo iyo migambi ishobore kuranguka mugabo rero nari umunyagihugu yocevuga ati none nje nzomenya gute yuko uco kintu cemewe n'amategeko barafise aho biyarogistra kugira uvuze uti wowe uje rero ngo dukorane canke wowe ngomba kwitura banzira indire nje kuverifya menye neza yuko wewe wemewe n'amategeko kugira hirya yejo turamutse tugiraniye ikibazo menya aho nitura nk'ico naganda kwa reco riko ravuga n'iciza nk'ico cereke nk'akaroro ico twakwita les marques n'ibiki byose kubera aba ari umuntu yaje ni mategeko yakoze za mpapuro ziwe zose agashika kanazitwara muri ministère du commerce et de l'industrie akaja muri ya service erekeye ibyo bita babika ibyo bita les droits d'auteur et les droits voisins akagenda ico bita nk'akarorero haruzana nka formule chimique ega nimwe tugize imisi ko turapfa byerekeye nk'akaroro inyobwa oye formule chimique yiwawe ukayishira hariya aya ukafise n'impapuro zose zerekana aho wagiye uraca n'ingene ubigenza n'ugute uramwereka ati jewe ndi naka nibini ega naco gituma ko ravuga ati nk'abantu baravuga ati ivyo bintu bavuga baratubesha ega nivyo usanga nivyo wabesha none kata formule yawe chimique bihari kata rupapuro wari wahari ega nico gituma niyo bamufuse kesho mufuta aca yiruka nkakagenda ariko iyo aba yari umuntu afise impapuro zikwiye afise ama formule yagiye arakora agenda aravyerekana burya ingingo yari yotse nayo mufuta araje imbere hasi ntari kamugarukana nico gituma jengize imisi ndaba baragira ngo listing ibintu byose barayifuse ko utigeze byarojiswe nta kimikiri yarojiswe
abarundi turacafise ikibazo cyo kumenya ibintu bimwe na rimwe kugira dushobore kumenya uko ngene twigenza mu bintu bimwe na bimwe na cyane ko muri kahise turavyumva nubona nk'umuntu ko nabikubwiye turavyumva abantu baraza kugira yuko ugira ukorane n'ishirango ryo muri Nigeria muri Ghana jewe eske mbega muri abo baza abo hari abantu bitongo n'abantu bari karifi baza gukora muri ayo mashira hamwe nabo nyine bategeza kuba bemejwe kurumva naho yitwa ko ari karifi arashobora kuza gukora ibindi bintu ngaha bisaba naho iba yitwa ko mu etranje bisaba yuko umuntu amenye ati wewe aho igihugu kirakwemera ego ngico kibazo uvuze ni ciza ati eske n'abantu baza ntibarinda eka n'abantu bateza kwemerwa burya sinzi yuko leta y'Uburundi mwabonye yuko hari ikintu yashizeho bita enregistrement de la main d'œuvre nta muntu numwe aza ataba enregistré au niveau de la main d'œuvre hama gacamo cyo bita le permis de travail bon en fait leta yateguye ama arsenal juridique yose ariko nta muntu numwe muze mufate bajya abanyamahanga bose kwakora nga nta muntu wose cyo bita permis de travail kandi ivyo nivyo bihari nico rero mvuga nti quelque part leta irategura amateko ni meza kandi no kuri leta yaragerageje igendera sinya ku convention yose ntaci takoze ariko no munsi uribaza abari ko arashira mu ngiro iyo migambi leta yagize niho rero hari kibazo ico ni kibazo gikomeye kuko ejo biramutse bishitse akakwiba nta huja kwitwara uwo muntu musavye ngo tuganire ndabe ikikwemeza yuko uri umuntu wemewe turamaze kumva abantu bibwa bakagenda agapotera kabisa ugasigara uvuga uti hama leta ugiye muri leta kuvuga ngo urumva ngo nje gusaba ngo uyu muntu yarangira ibi n'ibi cyangwa uwo muntu hotuza ukumva umenga urahemukiwe n'igihugu kubona bakwivye amafaranga ngana gutyo wagenda hariya ngo nitumuze bacatangura kuvuga bindi yakunda kuvuga ngo bari amahera yego ari kintu nagira mvuge na karero nabonye mu minsi yahera yerekeye imizimanza zicibwa narabonye imanza zimwe zaciriwe rimwe nko muri Ile Maurice ukabona izindi zaciriwe ahandi hatandukanye hanyuma barashira ko ibyo bita izo actes administratives za apostille hanyuma rero zirashikana mu gihugu cyacu Burundi ziraca muri procedure bita exequatur hanyuma zeje exequatur ziri exécuté sur le sol Burundi kakarari n'abantu bafunga kubera ibyagiye birakurikirana n'ibyo bintu byose rero nkavuga nti burya ukutamenya n'ikintu kibi cyane kubera ama act akogwa arafise ingene aherekezwa kandi iyo aherekejwe agatanga n'intumbero y'amategeko rero nkavuga nti ico nashaka guhamagara abantu n'ukuri gukora byari vyiza kugira imigambi byari vyiza aho kugira abahanuzi no cari kindi kugira abahanuzi na cyane baza amategeko nico vra ikintu kirakomeye cyane kuko nayende bivuze abantu baribwa none iyo umaze gukora ivyo bidodo ntibifise igihe kuko urumva iryo shira hamwe birashobora gushika naho baryaremejwe hariya bikaza rikugara hiyo ahama rikabandanya rikorera hano hama umuntu akibaza ati none kwemeza yuko we uhagaze neza n'igiki kubona waranahomvye hariya nta cemeza yuko ngaha naho utogenda udusahuye ico namamvuga nti ivyerekeye ibintu by'impapuro sizi kumaze kubona yuko hariho nka mise à jour sizi kumaze kubona dushake dufate abe wewe canke jewe ushaka kufata ico bita attestation de VMRC ya jewe na wewe imisi yose iyo ugiye ahantu barakora bati nimba wanzane iyo mu 2000 uno munsi zare iyo muri 2024 nico kimwe rero no mu vyerekeye imigenderanire ibiri hagati y'amashira hamwe naho nyene barakora bati nimba wara ufise apostille yo muri 2000 uko bigenda kose uje gukora muri kino gihe ifoko tubona ko mu gihugu cawe wari usanzwe urimo ukiri ku kivi naho uri kurakora muri kino gihe gerageza gusubiza impapuro ku murongo ugasanga nico gituma sinzi kumaze kubona kijya warumbajije ico bita permis de travail ni yakanya gato bagomba bayisubiramo kugira ngo babone yuko reyerma uyu muntu afite izo nkomezi nico rero nkavuga mu majambo atome mvuga nti ese iyaba abantu botahuye ese yaba abantu bo kumvise yuko ibintu byerekeye impapuro byerekera administration y'ibintu bikomeye arivyo bituma nawe wamwimba ushobora kuduga ndumva rero bifise igihe kandi birasaba yuko baza barahonovera birasaba renouvellement kubera nta kintu na kimwe kitagira renouvellement kuko uriko uraraba ivana na secteur uburimo ngumunda gwa nkararo nimba dufise bijyane ko ndavuga warafashe ugatanga une formule chimique ukavuga ko ibintu bimeze gutya ariko uri kurevoluer avec le temps
baravuga bati iyo formule irashobora kuba itameze neza ishobora kugira n'abamagara y'abantu nk'akarorero nico gituma usanga umuntu agenda level buhoro buhoro yego sinzi ko maze kubona nibi byose by'ama produits pharmaceutiques nibi byose bifite ingene bigenda birakora akabazo gasana kanyuma kuko umwanya uri kuraturega mbega iryo shira hamwe aho ryaje riva riramutse rigize amatati niyo leta bikoreramo canke ico gihugu bikoreramo rikavuga ritirije kwimuka ubwo za renouvellement ntibizoca zigorana y'ama apostille n'ibindi canke biramutse bishitse ugasanga indongozi zizoshira hamwe igihugu bya hariya byahora bikorana bivuga bati dufatira uwo muntu ahubwo uwo muntu nafise impapuro zemewe nariko arakora ubu twaramenye yuko ariko arakora ibintu bitari byo bakafata nk'urubanza rwo kugara hose ayo mashami yavyo ubwo natwe nibice bidushikira jewe namvuga nti ivyerekeye ivy'imigenderanire bihugu burya ibintu byategwe neza nibi vyerekeye nk'akarori vy'ivyaha mwibuke igihugu cacu nk'akarokero muri Interpol mwibuke ko dufise amashiramwe mpuzamakungu turimwo mu gihe babaye ikibazo mwibuke ko twagize amaratification atandukanye mu gihe yo guhanahana abafungwa canke dufise imigenderanire ibihari je nkavuga nti mu gihe habaye ikibazo burya sizi ko maze kuraba niyo tuko turanakora kwena navuze nti birasaba yuko abari amasezerano muze murabe clause ya muri masezerano bavuga ati la résolution des différends baba baracanditse baravuga ati résolution des différends soit azoba ari sentare soit azoba ari arbitrage soit azoba ari mediation soit azoba ari kindi kintu rero nkavuga nti burya ikintu kitwica no gutara amasezerano ese kuko umuntu wese mwahuye ishiramwe ryose ryaje abo muri ko murakorana bose amari amasezerano inyuma yuko hagiyeho authentification habariho article ivuga résolution des différends iba yoroshe mu gihe rero nk'akarorero habaye iyo différent keshi ico nkunda kubona muri kino gihe mu vyerekeye vy'imigenderanire nuko haba ico bita arbitrage international kenshi amasande d'arbitrage ku isi natanu yitwegere tweri Kigali turashaka kwishwazisa turashaka ku avance ariko vraiment nukuvuga yuko bihari byarateguwe kugira umuntu ashobore kumva ko guwe neza umwanya wagenewe kino kiganiro ugarukiye hano ndabashimiye cyane kubona mwafashe no mwanya wo gutwumviriza cyo gushimire cyane meta nuko murakoze cyane gose nizere ko n'ikindi gihe nuko tuzogaruka naho nyene ubandanye rero mukurikirana Kazoza FM ijwi ryo kugwiza umwimbu mwari kumwe na Joe Daniel Alex Mugisha turi kumwe murakoze cyane